Iyo nibutse imyiyerekano abakenyezi n'abigeme bagize itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mu 2015, ndibuka ko uwo munsi nanezerewe ariko nkagira n'ubwoba. Nari ndyohewe nuko bihagurukiye bakereka amakungu n'abanyagihugu iryo bagona, aribo bavyivugiye, bakerekana vy'ukuri ko badashigikiye ivyariko biraba ico gihe, ivyo CNDD-FDD yariko iragirira abanyagihugu, yariko iragirira abana babo, basaza babo n'abagabo babo, kandi yariko irabuza abantu kuvuga. Nabo barahaguruka bati ntidushobora kwemera ko mutubuza kuvuga, ko abantu batamenya ikiri ku mutima. Rero mu nyuma aho bagiriye umuhari w'abakenyezi n'abigeme uharanira amahoro n'ubutungane mu Burundi n'umutekano mu Burundi, nanje numvise yuko noja hamwe nabo bakamfasha, bakankebura mu vyiyumviro mfise, tugashira hamwe ivyiyumviro, tukaraba yuko amahoro n'umutekano bizoroha bikagaruka mu gihugu cacu, kandi ndavyizigiye. Igikenewe nuko nawe mukenyezi canke mwige muri kuratwumviriza woza nawe ukaduterera ivyiyumviro tukabishira hamwe nimba ari ivyo kubaka. Iyo umuntu ari wenyene aragira ivyiyumviro ariko amenya ko ari vyiza ari uko abishize hamwe n'abandi, ari uko abandi bamubwiye bati ivyo uvuga nivyo, ngaha wohindura ukagira gutya, canke ivyiyumviro vyawe n'ivy'uwundi bikoranije twoshika kure. Umuntu umwe biragoye ko ashika kure. Rero abantu n'ukuri muraje ushinga nuko igihugu cacu cokogorora, ntimuniganwe ijambo, kuko nta bandi bazogishayura ni twebwe. Kandi ntimwibaze ko bizokunda ari uko atamahwa ari mu nzira, atanzitizi zibonetse. Bizokwamaho, niko ubuzima bumeze. Ariko tugiye hamwe, tugashira hamwe ubwitonzi, nibaza yuko umuntu aragira intambwe ntonto ariko tuzoroha dushike.